wabajije yuko umushikiza manza mukuru mu Bujumbura ingingo umushikanganje yafashe yo kumukura mu mabanga yo kubera avuga kwivuga ingingo ndayifise ihonya atakazira mu yagati mu cy'amategeko turafise ivyemezo twegemeje turemanga bivaye n'amatoza twakoze ni ivyemezo dufise kuko nk'abandi twegemeje nk'abana atakazira mu niduhengama tuvuga byo tubona iyi ngingo tubona imwagiriza yuko yahagaritse umuntu kubera amwagiza kwibama ivy'amazi yitwa donation twe twafise ivyemezo iyi ngingo iranyuranye n'ukuri umushikiza manza wa Bujumbura Prokere yararenganijwe ahubwo yarakwiye agashimwe kuko yafashije kugwanya abantu bibatungo igihugu. Nivyane Ndayisaba muhuza bikorwa mu ishirahamwe Arishoto ishirahamwe mu vyo riharanira harimwo agateka kazina muntu. Hari mu kiganiro n'amenyesha makuru aho yariko yishura ku bibazo vyabo. Ni mu gihe rero Burundi buca bwibuka ku ncuro ya 32 igandagurwa ry'umuhisi Melchior Ndadaye yaharaniye demokrasi. Nivyane Ndayisaba rero agashikiriza ko mu vyo Melchior Ndadaye yaharaniye cyane demokrasi abona ko hari ibitarashikwako. Reka rero tumwumvirize kuko hari n'ibindi bitari bike yashikirije kubijanye na demokrasi hamwe n'agateka kazina muntu. Mu ntumbero yuko Burundi buzohimbaza imyaka 32 iheze incungu warariye ukigenga ko Barundi incungu ya demokrasi uyahane kwisha no kwizana iri cyubahiro Melchior Ndadaye yagandagura bunyamaswa shamwe Arishoto ryagombye guha ikiganiro abanyamerika makuru kugira ibashikirize bimwe mu byo incungu ya demokrasi yaharaniye Melchior Ndadaye uno munsi muri ejo tubona n'ubu ari kibazo ivyo haraniye bitubahirizwa bibandanya bibingorane kandi byategerezwa kuba inyinshi ku Barundi mu gihe yamanitse aho twagomba tumenyesha yuko incungu ya demokrasi yarahaniye yuko atamurundi yosubira gufunga ubusa gufungwa bidaciye amategeko yarahaniye yuko ivy'igihugu bisangirwa n'abarundi bose b'intara zose mu bwoko bwose atamugwi umwe cyangwa ko kwihariza amatungo y'igihugu kandi nuwogerageza kugomba kubiza amatungo y'igihugu kuyashira mu mwe wenyene yo bihanwa bimwe by'akarorero yarasavye yuko atamurundi usahohoterwa yofatwa abanyamaso yarasavye yuko yarane yuko atamurundi n'umwe yosura kwibwa ivyiwe yo kwishira kizana uno munsi bamutwamenyesha yuko muri Arishoto turamutse tubabwira yuko duhimbaje imyaka 32 incungu ya demokrasi gandaguwe tukibona abantu no munsi bapfunzwe bahagaritswe bitoheje amategeko mu gihugu cyose turabibona mu busho mu busho bw'igipolisi bw'intara makomine y'igihugu agize igihugu turabona mu ibohero makuru agize igihugu 11 abantu bejejwe bamaze umunyororo n'abandi bapfungiwe utwara duto aho bagize escroquerie ugasanga abantu bafitongo canka mu by'imiryango baramufunze kugira ngo ntihagire icavuga hari benshi bafunze mu karenganyo ni kuvuga yuko tukibona akarenganyo kakimonobuza turabona muri Arishoto duhimbaje no munsi tubona yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ingorane hambaye aho iby'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi bwe bidashe twise akagwi k'abagangster badakogwako aho bafata bakivye igihugu n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga uwundi ari umuntu muto agize ngo amahigwe hariho abacazashirwa mu mvuto nazo uvuga ari umutegetsi nawo acahabwa igihano cyo guca kugwa mu kazi twagomba tubakarorero kuno munsi dutangara aho twabonye ingingo y'umushikanganje ajeje gutungane agateka kazina muntu iterambere rakomera yakuye umushikiza manza mukuru mu ntara Bujumbura kuko intara Bujumbura amwagiriza yuko yahagaritse umuntu bidaciye amategeko aha mu rubirizi yaho umuntu yivya amazi mugambo ishamwe Arishoto rero twari dutangaye
ku matoza twakoze twasanzwe abo bantu bafise ishirahamwe ryitwa Top Water bivye amazi ya Regideso nkuko tubibona mu rwandiko rwa Regideso yishuza yivye imiliyoni bagize detunema y'amazi imiliyoni 36 z'amarundi hari haheze amezi abiri hari haheze ni kuvuga yuko bivye uwo muntu yoshira hamwe no muntu irongo bivye imiliyoni 36 zirenga z'amarundi Regideso mumenye neza ni shame rya leta ramera y'igihugu hari imyaka ibiri abo bantu bakonsoma amazi kuri gusa barafata n'abanyi bose ijya no hino ku metero 300 nta rumwe yakironka amazi bace bayizana wabo barafata ibikoresho bya Regideso mu mushiza manza barasohoye manda zo kubafata ubwo nta manda zarasohotse barafashwe sentare ya mbere y'igihugu ya Bujumbura iramuciriye urubanza iremeza ko mafunzo barunguruza baja muri sentare nkuru isimanza yamuha nawe nyene baremeza urubanza umushigiza manza yavuze ati ta futi kubera wafashe ingingo ihonyanga gatera kazina muntu cyo ngoma Jackie nuweje umutwe none umuntu ahana inyungu z'igihugu avuga ati kirazira ko umuntu agoma y'igihugu bikaboneka akafatwa habanje kuba mana amfragande je twaravuga na muri Regideso twaravuganye n'aba muri Regideso n'umuyobozi wa Regideso twaravuganye yaratwemeye yuko bahise kuri tele n'ivyo bishuza ivyo agacaga igihano cyo gukura nabo nabwira umva nakagwe gashingisho ishira hamwe turi mu dofisi ngorane urashobora kubona ishira hamwe twabona naga hari abandi bagange hari hejuru bibere hejuru uvuze ni caki aho rero nabwire rero twavuga murabona yuko urundi tugeze kure atagikozwe ntarimo uzavuga kuri ikinyerere yo mu gutubandanya urabona ko igihugu kigeze kure igitoro bariba hari amasaso ngari igitoro babukaze imiduga barakanwesha bakigira ubu tugeze ku mazi nukoze ko arakuba Procureur Bujumbura twe turabe ibicaye biriya turabicaho umuntu yaba yakoze dusabwe yuko turavye ivyo nyesho mu kuvuga yavuze yuko abantu bose bose mufashe kuraba abayiza mutungo y'igihugu namusubiza mu mabanga iga ngingo ni bayige neza umushikiranganda zabisigure utungane kugira isigure kuko ivyemezo bihari kugira shigikire avuge yuko gatakazira mu uwivye yahonya agatuburenganzira bwaho nyanza agacakura ubwo ni igihugu none mbazi ko dufise benshi bagure mu mpimba babejejwe injojo uno munsi ku mpimba ndababwira 40% by'abapfunzwe nabejejwe nabaheje umunyororo n'abantu bafunguzwa duto bari cyo bitwa kuri liberté provisoire umugabo mushikangana nagira dukurire rero twiga gatakazira mu cyo tukubahiriza umugabo muri cyo tujike yuko urya yapfunzwe musozi Top Water donation yuko agataki kaza mu kwiruka aho nyanzo ya kuko umoteri wakoze cyane ntasura kuba umuvigitime niwe abanyagataka mu ndibazo ngo mushikanganje y'ubutungane niyigwe neza mukurwa mutumeko ayisigura ituma yifashe tumenya kagwe turakende kumenya abo bagani bari muri society batumye n'inzego z'igihugu zose atavuga kuko mukurwa amenye yuko bose bagiye guhora haraba bihingwa abamenye Procureur nawe yubahirizwe atawanje wangura bimwe ndada yaharanira ntagira umukoze yirukanwa bidaciye amategeko kubera avuze ukuri kubera afashe ingingo ibereye hakabandi avuga ati byose bija mu nda zacu uvuze turaguhonyora aho yatwabirenganye aha naho kwico nyene ndamana babwiye yuko no munsi dufise ingorane abantu no munsi dushitse duhimbaze ndada yaharaniye abantu basigaye bibwa ivyabo bagatwaga amatungo y'amatungo akagenda atacamira n'abantu bibihanganye ushika naho mukuru w'igihugu yotegeka umushikana w'utungana agafata ingo Procureur General wa Republika agafata ingingo ibikunda rero ngo bakarore hari umudamu witwa Tunugujane mu rubirizi idosiye yacu imyaka 4 uwo nuze yaje akabwi kabagangi ababagangi nyene bikomeje tonge barabyabiriza yarituye inzego zo gushaka umukuru yarategetse cyo umukuru arategeka ku radio mu higaniro ndabwiza ukuri n'ubu byase kwibarizwa ushika naho umunyamanga mwishikira mu by'umukuru kabine civil yari kimshana gutungana na Procureur General wa Republika ndubu byarase dosiye kwa Procureur General tubadukurikirana ntiyavaza kubera abagangistere tubita abagangistere utwarahinduye n'abagangi
turafise ingorane Burundi buragowe abantu turanyariwe bimwe ndadeharanira ingorane n'abagangi mugana ho biruko hariho mwe kubigenda neza tubona bikubize neza hariho turabigenda neza n'akarore twarumvise butari ko ngesho mu Burundi gufasha mu mino buriko burashoboka amadolari araze afashe bene Burundi bayakuye mu minwe no mu kagwi k'abantu bamwe bari barigize ibene ubutare bw'u Burundi ngesho mu twarabonye ryari mureshe twayibonye ariko imidugiye gushora yavuze yuko ubu butare bwe usabye Barundi uzoshobora kumugaragara amaheraje adafasha Burundi ico turagishima iyo ni intambwe ihambaye rero intambwe ihambaye dushikira tugatigumiriza aho nyene abo mahera azadufashe tubare twasekoronka ibitora abantu biyunguza ko bashaka kuri iki kintu ngo ndabwiki naco dufise ingorane muri kino gihugu mu bimenye turafise ingorane y'abantu bahote bafatwa bunyamaswa turacabona abantu bahote guno munsi bafatwa bunyamaswa baba twativuze mugende mu busho butandukanye abantu hari ikintu citwa ibuje n'amavuga abantu bararoreza ingufu barakutwa bimwe by'akarundo gafise ibihumbi 50 ugiye mu mpimba uje kumusana ugiye ufise desami ibumba bw'anabiri mu busho busanzwe 50 urya inkoni none abantu inyamirama beziraho habuze ubwira ibyo nibagarare ivyo ni bimwe bihunya hagati y'akazi na muntu ikina ngo ndababwire nagoma tuduhereza ko muri ejo tuvuga nini hane twagomba dusabe leta y'u Burundi yica igendere mu makanda ya Ndadaye kuko leta ihari ni leta ivuye mu bantu baharaniye igaruka ry'intwaro ya Ndadaye guhabuza demokarasi yarwanira Ndadaye nibagere mu makanda yiwe ntidusuye kubona abantu biziziye igihugu bonye nakagwe ugasanga igitoro kiri mu kagwe k'abantu ubutare mu kagwe k'abantu ugasanga amazi umuntu yibamaze ku mugaragaro n'umuntu afashe inginge ngo guhagarika ivyo bintu bakacamufuta ivyo bintu bihagarare abantu ivyo bintu bihagarare abantu bizi igihugu hano nk'uwamazi ashaka hanwa ari hano naho mahera mu kigega turokira rengana kuko n'ugupfumbya muntu umushikiza amazi za publika turafise ivyemezo yarabimenyesheje yashyize ko akoro ngo umunukiye kumusaga ngabo ivyemezo yizo yanditse transaction zirahari akora kamaramara ati mwese ihora twitura abagangi turiba na gukora ubu n'umutegetse avuga abacamaza bose babwiye uburyo mbuza prokereti urosura kuvuga tuzongereka wumvise ni ngora turiko tuvanga tuja he dukura abantu bari gukura cyaka binacho no vuga turasaba yuko baja haba komisiyo yuguruye mugabo iyo komisiyo abo yabijamo kuko umva nabagiyemo usanga babadinye haba komisiyo no vuga mu byo mukuru n'abonye naraboye ati president yiga haba komisiyo mugabo tushe mu shamba yiga haragatagazira mu haba komisiyo tuje kugira kirazira tuje mu busho bwose dusanze abafungiye ubusa aba bari kugwe abapfunze bashi bafutwa haca aba komisiyo hari abacamanza bashizango ndagonde ugasanga umuntu twa Yohani bamuze kavuga mu itungo kwa Kordofu ko atavuga kubera iki noti ibiturire China cyo nabona babwirire ibintu byo hari ibintu mumenya tubimaza ibyo Ndadaye yagaragaye utanga ubuzubu tyisunga kamara mama umuhumuzi ne nanaka umutegetse kanaka amanyanga uraze na minisi nta muntu nawo ukora ikibazo ugomba muri 19 bashashe ofisi 40 kwazana naka mu bibanza bifata ingingo turasabye dushibitse nibashira Barundi bose usanga aragaseri kigera muri amateka mpuzamategeko usanga wabaye ministre kuri Buyoya wabaye ministre kuri Nkurunza wa mbere kuri Domicie kuri Prona Nkurunza wa kabiri no kuri Varisita ari honorable mushirana ni serikeri bona okubizi kuki ivyo Burundi bisayibona bose dukeneye rero ya demokrasi Ndadaye yavuga akicwa ukwishya no kwizana kw'abarundi bose atagufungira ubuza abantu ibe amakanda tugenderamo kugira abarundi tube mu butungane nyakuri tube muri demokrasi ubutungane kuri bose na demokrasi ishinze imizi atamuraze busa abarundi bose kumva amahoro kandi n'ingingo zifatwa z'amakurenganya abantu zihagaraye agashima hawe acayiruka amati gute turabona ikete rya Jideso y'umuyobozi mukuru wa Jideso
yandikiye umushikiza manza mukuru wa Muntara Bujumbura yishyuza imiliyoni mu byumve neza yishyuza imiliyoni mu byumve neza yishyuza imiliyoni 36 n'amagana 750 na rimwe n'amagana 760 y'amafaranga marundi. Urumva rero umuntu nk'uyu afashe umuntu yiba amazi regizo n'igihugu yaragizezo kugira ku miliyoni zirenga 36 amera agaruka kugira gato mu kiga ca leta agacabo gashima ho gukuru ugace tubwira yuko umuntu yahagaritswe ngo ari sasoro bitre wagaga cyo mategeko ugacuvuga yuko ngo nyataka kazira muntu gufunga umuntu yigize igihugu n'ubutungane bwaravyakira ubutungane nabo mbabwiye yuko ufite ivyemezo n'ubutungane bwaramuciye ubanza mu ntabwo ya Bujumbura arunguruza aronda kuvayo sentare isomanza yamuha irakomeza ka umuntu ecaki afise yo bapfunzwe none ugaje gukora procureur n'ubutungane bwaremeje twe mu gateka kazina muntu tumaze kubona sentare yavuze ijambo n'ivyo yakoze twemeza yuko ingingo mushanje yakoze ahubwo yo nyene ihonyanga gateka kazina muntu cyane aho nyagateka kazina muntu ku kazi kuko naho ntwara naho ari ministre naho umukuru w'igihugu ushaka gusimba ku muntu ugaca kubiri n'ibiri ukuri ukamufuta. None izi impapuro za jidezo zarabaye no kuri tele no muri jezo baravuganye baragiye byose barifata byose bifite ivyemezo barabifashe bwe birakoze amazo byakora ni yabaye fragande misanzo yarenganijwe ico gituma atagikozwe atarenganuwe bose bigavyerekana ga stop mugabo usanga ari abagangi makuru dufise ari babikoze.